twabaye mu ishyamba ririmo ibikoko, turaba muri iryo shyamba imvura igwa iduhitirako, mwe murazi icyo imvura igakuba ukavuga uti iraza kugwa yongere ihite ntaho za kuyugama, mugabo ukarindira kugwara ukabura, hanyuma ukarindira ibikoko birarya umunsi wa gatatu ni ku ngoro y'umuganga FDD mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bagwanye aha bari bavuye ahatanguriye ibirori vy'indwi yahariwe intwari, bahavuye baza kubandanyiriza ku ngoro y'umugambwe, ariko rero imbere yaho babanje gusenga. None hari ingwe twahuye ko bavuga ngo irakarangura ryaniza inzoka, ntitwaryamana n'inzoka ntizaturiye. Nimwibuke kera bavuga yuko mu itongo ry'abapfuye ariho ibihume biri, ariho hari igisigo, mugabo twariryamira ugasanga wegamiye imva ukibyukira wimere neza. Mwakera bahora bacavuga ngo uraye mu mva ucusa. Ibyo byose n'ibitangaza Imana yagiye iradukorera. Mu nyuma baririmbye indirimbo ihagiza igihugu c'Uburundi, bakoze FDD baca babandanya ihayagiza intwari. Waruhukira mu bitaro korera ntiyatumaze amacinya ntiyatuma, mugabo twarinyoye amazi mabi. Abagize urugendo bava Nyanzarake baza Ibuyengero n'Iburambi baribuka ahantu bahora bavuga bati aya mazi ntimuyanywe. Abantu biro barayikumbagazamo bayoga mu mashuha, hanyuma wowe ukayoberwa aho bavuze ushitse hakaba ari inyuma bigaza ngo niyo meza. Uno munsi yanyoye ndazi gutobora icuba. Ibyo byose ni ibintu byerekana yuko Imana yari ifise ikiganza kuri twebwe. Ukagwara malariya, twaragwaye malariya tukivuza umuhe, ntitwagira abadogiteri, ntitwagira imiti, mugabo ukagwara ugakira. Uno munsi ntihagira urwara malariya atakwivuza umuhe turabibakira. Ibyo byose byerekana yuko Imana yari yabiteguye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe FDD yamaze gusinya. Uno munsi muratora babiyamza ngo bariko bagira ibyo bagira barafuruguta bigapfa bitaratangura. Aha simvuze ibihanganye twahanganye navyo. Iyumvire wowe wari umusivile w'umunyeshuri yiga ahantu canke wari mwarimu yigisha ahantu canke wari umurimyi, ubwo nyene ugacutonda urugamba ugacuhura n'abagenda mu maburende bafise indege z'ingwano bize igikomando b'abaparakomando, mugahangana bafise karashinikove n'abafise burende bafise amarase rokete bafise ibigwanisho bikomeye, mugabo ntidute ngo twoboke. None dutaniye n'abadawidi bariko bahangana n'abagoriyati, twahanganye n'ibihanganye, mugabo kubera ubushobozi bw'Imana tubandanya tugenda neza. Ariko aho hose Imana ari kwishaka yuko mu Burundi akamurundi azonesha uwundi, nzovuga tuti twanesheje uwuja mu Burundi, none tugira dushobore kwibakira igihugu ciza c'amata n'ubuki, kuko Uburundi jewe ndakunda kubugereranya n'igihugu ca Kanahani, kuko Kanahani Imana yavuze iti mwe n'abageneye igihugu c'amata n'ubuki. N'abarundi nyene nabo bakaguye Burundi bavuga ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Bari bamaze kugira urugendo rurerure kuja muri Israel ko batari bwasome na Bibiliya, none bamenye gute yuko Uburundi ari igihugu gitema amata n'ubuki? Muze musome mw'ijambo ry'Imana muravye ivyo bavuga kuri Israel, kandi Kanahani abanyisirayeli bagiye barahasigura neza ko cyari igihugu kimeze nk'Uburundi mwumvirizo. Ahari amasoko, amariba ari mu mibande no mu misozi, ahari ivyamwa, hari amavuta. Amavuta ya mbere ico gihe yabaho ku isi yarazwi, yari amavuta y'amaoliva, yari y'amavuta amwe basiga abakozi b'Imana.
uno munsi turafise amavuta y'amavoka n'ayambere ku isi, n'ayambere ku isi kuko basanze aruta uw'ire d'olive. None ico gihugu mwumva atari ca gihugu nyene Imana yaturaganiye, hanyuma ikavuga iti umunsi umwe nzobakura mu bujabwe bw'abarundi muje mu gihugu c'amahoro ndabateguriye. Erega niki nyene ubu dutanguye kubaka neza kuko ivyangombwa vyari bikwiye kubanza tukwashika tugatekana, hanyuma tugatangura rero uko ndaca gihugu cacu. Imana rero yagumye ibibona. Niho no mu biganiro hari ikintu gitangaje cane abo twari kumwe tuja mu biganiro. Ingene twashitse mu biganiro baje kuririmba akaririmbo karyoshe. Josephat ati baje kumutera nibo basubiranyemo baca baraneshwa, kuko barambwiye bati ingabo zije ntituzikira. Canibuka kare sasoma ariko avuga ati baratumara kubitumira ya Rukamba ngo baratumara. Nabo ujyawe Josephat avuga ati baratumara baje, aca avuga ati urahumba abo turi kumwe barutabaje. Imana ikivuga iti we muri kigugu humiriza dusubire kubona kamara n'umurago. Akasanga ingabo batondesheje babasoda bari baje kumutera baca basubiranamo baramarana. Narivyo ntaho murabibona mu biganiro. Twebwe haje delegasi ikomeye cyane y'abantu ba mbere b'inkazi, bamwe bazoduka abo baca twiruka bashitse bwa buhugu bw'ubwigigi niko batwita, twicaye imbere yabo tuzatubona muri bo nyene batangaye gusubirana. Icyatangaje ko bavuga ngo yari Rwanda y'abahutu n'abatutsi, tugasanga Pankarasi ashigikiye Ambroise mugabo Nzeyimana wo muri Radesi nawe agashigikira twebwe. Delegasiyo ya leta yicemo ibimanyo bibiri, akarimo tugwabo by'ubwoko abahutu n'abatutsi aha, abahutu n'abatutsi aha bararyana, igihande kimwe kiri ku ruhande rwacu. None haba bitaniye n'ivyo byo kuryana, zagabo zari zigiye gutera zigaca zisubira nabo zikaryana. Reka twaciye dutsinda ibiganiro, niko twabitsinda.